Reka nsubire ndabaramutse nshuti namwe bagenzi mukunda kandi mugakurikira inkuru n'ibiganiro dutambutsa kuri ino shene yanyu hari nayo yacu ya YouTube Shiramatsiko TV nayo n'umwanya bigezeko biba biriko biragarukwa ko cane irya nino mu gihugu c'u Burundi uko twabemere ko tubandanya kubashikiriza amakuru abariko aravugwa cane irya nino mu gihugu c'u Burundi kuri igenekerezo rya mbere z'ukwezi kw'indwi umwaka wa 2026 kugira ngo tubashikirize ayandi makuru yihuta agezweko ariko aragarukwako cane n'amakuru ateye ubwoba kubiriko birabera mu Burundi kwari twabahaye amakuru avuga ukugene bamwe mu banyepolitike ndetse n'abandi bakurikiranira hagufi bibera mu Burundi ndetse n'andi mashirahamwe atandukanye avuga yuko kubw'imvo z'amatora yimirije mu mwaka uza 2027 mu Burundi hagiye ngo kuba imvururu zikomeye cane kandi ziteye ubwoba bivanye n'icuka kibi kiriko kirimonogoza ngaha mu gihugu c'u Burundi kijanye n'amatora turaza kugaruka ku bijanye n'ukugene amwe mu mashirahamwe aharanira agateka kazina muntu menshi yanditse urwandiko rukomeye cane bagiriza ubutegetsi bwa CNDD FDD ubutegetsi bwa neva kutita ku neza y'abanyagihugu muri iki gihe ibiziga bibandanya gutorwa mu mihingo itandukanye y'igihugu muri kino gihe n'ubundi Ndayishimiye ariko aranyinyurana n'ibihangange bikomeye cane muri kino gihe bamwe mu bashikiranganje ndetse n'abandi bagira ngo bakore ku nyungu za Perezida Evariste Ndayishimiye bicwa ni mu gihe ibihangange nabwo ubwavyo nyine vyama vyasekanye turagiye kugaruka ku makuru akomeye cane kubijanye n'iryo tangazo ryashizwe ahabona n'amashirahamwe aharanira agateka kazina muntu turaza kugaruka ku mfu zitunguranye zibandanije kwimonogoza ndetse n'ibiziga bibandanya gutorwa mu mihingo itandukanye y'igihugu ni mu gihe bamwe mu barundi bavuga yuko ibi bintu bikunze kuba ko mu Burundi mu gihe haba himirije amatora ni mu gihe hagize iminsi havugwa icuka kibi gikomeye cane kivugwa muri iki gihugu bivanye n'amatora yimirije ndetse no gusekana ku bihangange mu buryo bukomeye turaza kugaruka ku bijanye n'amakuru yihutirwa twajeje kuronka ku bijanye n'ukugene Ndayishimiye afise ubwoba bukomeye cane muri kino gihe ndetse no kugene ibihangange atakivugisha ikindi kuri ubu ngubu buri wese afise ubwoba ndetse bamwe bariko barapanga kuko umwe wese nyine akeka yuko undi yoba ariko aramuneka muri ano makuru turaza kugaruka kubikomeye cane biriko biravugwa mu Burundi bindi bitakubwiye mfunyafunyo turaza kugenda turabigaruka ko mu buryo bw'idonido niba utarafyonda kuri sabone koresha kano karyo fyondeko kugira ngo igihe cyose turonse amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi uzuba mu mbere bashikirwa navyo reka amakuru yacu tudatevye nyine tuyatangurire kuyariko aravugwa Cibitoki hari inkuru y'ububabaro iriko iravugwa n'inkuru iteye ishavu rikomeye cane umukenyezi yari yibungenze yatowe yishwe hakekwa ko yabanje gufatwa ku nguvu amabi yakorewe uyu mukenyezi arateye ubwoba tubutse yuko Cibitoki kwa 29 ruheshi umwaka wa 2026 igipolisi carafashe kwa 27 ruheshi mwe nabo umuntu akekwa cane mu gukora icaha co kwica Anosiate Niyonzima umukenyezi yari yibungenze yatowe yapfuye atampuzu yambaye mw'ishamba ryo ku mutumba Gihotera ni muri zone Murwi komine Cibitoki mu ntara ya Bujumbura mu buraruko bushira urengero bw'u Burundi uwikekwa cane bivugwa ko yari umukunzi w'uwo mukenyezi aracaronderwa kuko ataraboneka
Kubw'amatohoza ya mbere avyerekana, abajejwe umutekano bakeka ko uwo mugore yabanje gufatwa ku nguvu hanyuma akicwa, ariko rero uko ico caha cabaye vy'ukuri biracatohozwa. Tubibutse yuko iryo bara nyene ryabaye kuwa 21 Ruheshi umwaka wa 2026 nk'uko abo mu muryango wiwe babivuga. Anosiate Niyonzima yari yavuye muhira inyuma yo guhamagarwa n'umugabo yafata ko ari umukunzi wiwe. Kuva bahuye ntiyigeze asubira kuvuga aho ari. Hageze amasaha makeyi ikiziga ciwe catowe mu gisaka. Abashitse habereye ico caha basanze uwo mukenyezi yari yambaye ubusa kandi afise ibikomere binini ku mutwe. Ivyo bikaba vyerekana ko yakubiswe imbere yo gupfa. Abategetsi ntibaratangaza izina ry'uwo akekwa muri iyo dosiye, eka mbere ntibarasigurira uruhara rwa mwenabo ubu apfunzwe ashobora kuba yaragize muri ico caha. Amatohoza aracabandanya kugira ngo nyine uwahunze afatwe kandi hamenyekane uruhara rwa bose. Abo mu muryango w'umuhisi bavuga ko amatohoza ariko araba yikwega, bagasaba ko abagize uruhara muri ubwo bwicanyi bose nyene baba babukoze canke babufashijemwo bamenyekana vuba, bagafatwa kandi bagashikirizwa ubutungane. Basaba kandi ko ukuri kose kuri ico caha gushirwa ahabona. Ico caha congeye gukomeza amakenga mu bijanye no kwiyongera kw'ibiziga bitorwa mu ntara ya Bujumbura, cane cane muri komine Cibitoki, aho mu mezi aheze hatowe abantu benshi bishwe mu buryo butarasigurwa neza. Ubwa vuba cane abasenyeri Katolika b'u Burundi baragaragaje amakenga akomeye batewe no kwiyongera k'ubwicanyi, abantu baburirwa irengero hamwe n'ibiziga biriko biratorwa hirya no hino mu gihugu. Mu butumwa bashize ahabona inyuma y'inama yabo idasanzwe, barahamagariye abategetsi gukomeza gucungera umutekano w'abanyagihugu, kurwanya ukudahana no gushikiriza ubutungane abakora ayo mabi. Amatohoza y'ubutungane aracabandanya kugira ngo nyine ukuri kose kumenyekane, kugira ngo ukekwa cane muri ico caha akiri mu buhungiro ahagarikwe hisunzwe amategeko. Aho nyine bamwe n'abandi babona yuko ibibera mu Burundi biboneka yuko intwaro ya CNDD-FDD atana kimwe ikora ngo ikingire abanyagihugu bayo. Ivyo biruko mu gihe Burundi nyine amashirahamwe aharanira agateka kazina muntu yagiriza ubutegetsi kureka guhohotera abantu bikaguma bikorwa, ababikora ntibahanwe. Bujumbura kuwa 27 Ruheshi umwaka wa 2026. Kuwa 26 Ruheshi buri mwaka harahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe gushigikira ababorejwe igufa. Uyu mwaka amashirahamwe menshi y'Abarundi aharanira agateka kazina muntu hamwe n'abafatanyabikorwa mpuzamakungu bayo barasohoye itangazo bagiriza ubutegetsi bw'u Burundi kudahagarika ivyo guhohotera abantu no kudahana ababikora ayo mabi. Agasaba amatohoza yigenga gukurikirana mu butungane abakora ayo mabi, abacitse kw'icumu bakaronswa indishi y'akababaro. Twibutse yuko mu itangazo ryiswe ubutungane ku bacitse kw'icumu nk'ihohoterwa mu Burundi, intambamyi n'icizigiro ishirahamwe Akati Burundi, Garage Urisi, Mouvement Inamahoro, KVB na SOS Tocha Burundi bifadikanije na FIA Kati, OMCT hamwe na CCPR Centre, avuga ko ukuboreza igufa abantu
kikiri kimwe mu bihonyanga agateka k'azina muntu bikomeye kandi bimaze igihe kirekire mu Burundi. Ayo mashirahamwe yibukije ko naho Uburundi bwashize umukono ku masezerano mpuzamakungu yo kurwanya ihohoterwa rya kiremwamuntu, ku masezerano mpuzamakungu yerekeye uburenganzira mu vya politike n'ubwenegihugu hamwe n'ayandi masezerano akingira agateka k'azina muntu, amatohoza yabwo abandanya kwerekana ibibazo vy'ihohoterwa n'ifatwa ry'abantu. Ivyo ku bwabo vyerekana ko ingingo leta yafashe zo gukinga, gukurikirana no guhana abakora ayo mabi zidasanzwe. Ku bw'abateye umukono kuri iryo tangazo kuva mu ruhagarara rwa politike rwo kuwa 15 rwavuye ku kiringo ca gatatu cohaze ari umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza, haramaze kwibonekeza abantu barenga amajana bakorewe ihohoterwa. Bavuga ko bamwe mu bakekwa kugira uruhara muri ayo mabi ari inzego z'umutekano no kwivuna abansi mu Burundi, igendereza hamwe n'abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD Imbonerakure. Tubibutse yuko kandi ayo mashirahamwe aranegura ko ivyiyumviro vyashikirijwe inshuro nyinshi n'inama y'abaharanira agateka k'azina muntu na komite igwanya ihohoterwa bitahawe agaciro. Ayo mashirahamwe arababazwa kandi ko ingingo za KDHP, umurwi ujejwe agateka k'azina muntu n'abanyagihugu zidashirwa mu ngiro. Ku bw'ayo mashirahamwe, ubwo kudakorana n'amashirahamwe mpuzamakungu, kubuza itanguzwa ry'amatohoza yigenga, bigatuma haguma hibonekeza kudahana abikekwa gukora ayo mabi. Iryo tangazo kandi ryerekana ko abakorerwa ayo mabi ari cane cane abatavuga rumwe n'ubutegetsi bo canke abikekwa baharanira agateka k'azina muntu, bamenyesha amakuru, abarongoye amashirahamwe yigenga n'abakenyezi n'urwaruka bobo baba bakorerwa amabi atandukanye afatiye ku nyifato no kuborezwa igufa. Ayo mashirahamwe avuga kandi ko abacitse kw'icumu bataronka aho bitura. Bamwe ntibaronka indishi y'akababaro canke bavurwe uko bikwiye canke baronke icemezo koko bahohotewe. Ivyo bikaba biteye kubiri n'amasezerano mpuzamakungu Burundi bwateyeko umukono. Ayo mashirahamwe yibutsa ko inzego mpuzamakungu arizo abahohoterwa bitura, ariko bikaba gake cane. Uretse ububabare bwo ku mubiri, ayo mashirahamwe agaragaza ko benshi mu bacitse kw'icumu baguma bafise ibikomere vyo mu mutwe, ubumuga budakira, ubukene hamwe no gukengerwa mu kibano. Ku bwabo, kuba ata matohoza yigenga, gukurikirana no guhana abagize uruhara muri ayo mabi bituma ivyo vyaha vyama vyisubiriza kandi bikabangamira ukwizera ko bitazosubira kuba. Mu gihe hahimbazwa umunsi mpuzamakungu, ayo mashirahamwe yateguye ikiganiro cabereye ku buhinga ngurukanabumenyi, cagarutse ku ngorane zo kurwanya kudahana, kudashira mu ngiro ingingo mpuzamakungu hamwe n'inzira zo kwitwara ku bakorewe ayo mabi. Mu vya ayo mashirahamwe asaba harimwo ko indongozi z'Uburundi zihagarika vyihuta guhohoterwa no gufatwa nabi, gushira mu ngiro ivyasabwe na Nations Unies hamwe n'umurwi wa Afrika ujejwe agateka k'azina muntu n'ak'abanyagihugu, gutanguza amatohoza yigenga adahengamye kandi ngirakamaro, gukurikirana abagirizwa ayo mabi ico boba
co cose canke amabanga yose boba bafise, gushiraho ubuhinga bwuzuye bwo gushumbusha abakorewe ayo mabi no gukingira abayakorewe, ababibonye, abajejwe ubutungane n'abaharanira agateka k'azina muntu. Ayo mashirahamwe kandi arasaba amakungu gugumiza kurushiriza gushira igitsure ku Burundi kugira ngo bwubahirize amategeko mpuzamakungu bwiyemeje gushimangira gushigikirwa mu vy'uburyo ku mashirahamwe afasha abakorewe amabi no kubandanya gukurikiranwa n'ibijanye n'agateka k'azina muntu mu gihugu. Ubutungane si impuhwe zigirirwa abakorewe ivyaha, ahubwo n'iteka leta yategerezwa gushira mu ngiro, niko ayo mashirahamwe aheraheza akaba avuga ko mu gihe atakuri atakubazwa ivyaha umuntu yakoze kandi atandishi ihabwa abakorewe ivyaha, ukunywana kurama ntikokwiterwa mu Burundi. Mu gihe iyindi nkuru yasohorwa ubutegetsi ntibwari bwagire ico bushikirije kuri iryo tangazo. Kenshi mu bihe vyahise leta y'u Burundi hamwe n'indongozi z'umugambwe CNDD-FDD wahoze ari umuhari w'abagwanyi b'abahutu uri ku butegetsi kuva muri 2005 inyuma y'amasezerano ya Arusha yo muri Myandagaro umwaka w'ibihumbi 2000, hamye hahakanwa ivyegeranyo bivuga ko mu gihugu harangwa uguhonyanga agateka k'azina muntu. Bakunze kwagiriza ababitegura ko ari amashirahamwe akorera abakoroni canke ko ari abansi b'igihugu. Menshi muri ayo mashirahamwe y'abarundi yashize umukono kuri iryo tangazo, ubu akorera mu buhungiro canke abandanya ibikorwa vyayo ari hanze y'igihugu inyuma yo guhunga ingorane za politike zivuye ku mvururu ndetse n'intureka zo muri 2015 ubwo Nkurunziza yashaka kwihagira ikindi kiringo ca gatatu kitari gikurikije amategeko ndetse n'ibwirizwa shingiro ndetse n'amasezerano y'Arusha. Ivyo biruko mu gihe habandanije n'ubundi muri kino gihe kuvugwa icuka kibi kibandanye kuvugwa ku bijanye n'ihohoterwa ribandanije gukorwa ndetse n'impfu z'agasakisaki mu mihingo itandukanye igihugu, amatorwa ry'ibiziga bitandukanye, bamwe mu gihe bavuga yuko hoba hagira habe imvururu zikomeye cane zijanye n'amatora yimirije mu mwaka uza. Mu gihe no muri CNDD-FDD ndetse no mu bihangange habandanije kuboneka ihangana rikomeye cane, mu gihe Ndayishimiye muri kino gihe afise ubwoba yuko n'aba-CNDD-FDD batanyimwizigiye kuko ngo yabiciye igihugu. Ni mu gihe igisirikare co kiriko kiradoma urutoki ku rundi kuvyo Neva yagikoreye. Ni mu gihe habandanya kuvugwa icuka kitari ciza mu biro vy'umukuru w'igihugu ndetse no guhangana gukomeye cane hagati ya Ndayishimiye ndetse n'ibihangange. Ni mu gihe abanyagihugu nabo babona yuko iyi ntwaro ya CNDD-FDD bayirambiwe bivanye nuko ata neza y'abanyagihugu yitako, ahubwo abayirongoye babandanya gupfukama ku gakanu abarundi mu gihe ivyankenerwa vyabuze, nta gitoro, nta muyagankuba ndetse n'ibindi bitandukanye, aho babona yuko abarundi bose bakagombye kuzidukana n'iyo nka kugira ngo biyamirize iyi ntwaro ya CNDD-FDD. Mu kandi kanya turaza no kubabwira ibindi vyinshi cane biriko biravugwa irya nino. Turakengurutse cane kuri mwe mwese mwaduteze yompi kuva mu ntango gushika ku musozo. Bibe vyiza kuri mwese nivyo ndabipfurije.